Reka nabaramutse nongere ndabifurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi again and again suvuze ati again and again mumve yuko nongeye kugaruka kandi mbaka again nkuko bisanzwe iyi ni neza na neza yindi ncuro tubanye neza cyane n'uyu musore murabona yuko araberewe cyane kandi murabona yuko imbere ya kamera vraiment no umwe mu ba DJ muramuzi neza cyane naraza ngaho ndaza kuza kugira ngo ndamubereke neza cyane agira icyo atubwiye kandi ndabibutse ko jewe muranzi nitabashirano indunde nkuko bisanzwe hamenye ni Peace International TV on the reselector man at the place the one and only indunde kawaida jewe nkaba naje nduzi darapo nkuko bisanzwe nta muntu nibaza ko yopinga niko bimeze uyu bamwita DJ Yane Selector kuri micro on the mic karibu cyane msaza. Asante sana bro. Umeze neza. Ndashima no kuri. Msaza waberewe. Asante sana. Kumange ibintu bimeze neza. Ni Imana gusa. Wambara asivyaatari. Anyway akazi kagenda gute kazi ka buri munsi aho herereye bona biba bimeze gute? Yes akazi bema bimeze sawa turahenda pole kandi imbere ni heza. Na cyane cyane. Twaherukena kera ariko nibaze yuko ibintu bigenda neza amafaranga agumaboneka nubwo yajya wenyine musaza. Rimwe na rimwe umuntu arapambana nyine akarondera kandi bikamera neza samutaye ngo atari neza cyane nyene byatari. Yes. Ku bantu batari bakuzi rero neza na neza wisanzure kugira ngo babanze bakomenye presentation nk'umu DJ. Yane Selector man DJ Yane. Asante sana man. Nkuko banyita DJ Yane amazina yo kubinabe n'abavyeyi ni Elize Akiteretse. Abamvuka igitega mu commune Gete. Yes ariko umunsi mbangaye Bujumbura nyene muri capitale no. Hajya bujuvuka igiheta. Yego mu gihe. Ja vrai? Yes. Havyo narinze musaza. Mu gihe tano bita ku kirato. Ku kirato. Yes. Asante sana. Mbo mu buzima busanzwe ubona bigenda mu buzima bwo kwisumamwo apart yo kuba mu DJ cyangwa se ubona byose biragenda neza nkuko ubyifuza. Yes rimwe na rimwe hari ibyanka n'ibikunda mugabo ncamake byose bimeze sawa vraiment birameze neza. Yego turakora rimwe na rimwe apari y'umuziki arabona ibindi bintu mu gisoma ngo pembeni kugira ibizamwana n'ikindi mugo muziki ni uje imbere ibindi bintu byose umuziki twabuze umwuga niko kazi tunashaka ko kazovamwo kazoza kacu. Yes na cyane cyane Yanes uyu musi uri kuraraba by'umwihariko aho ugeze ubona hameze guterera ubu ndavye aho twahereye intango vraiment si heza cyane ariko ndavye uwo munsi birapfuma vraiment harimo avantage no kuvuga nka je ndamaze umuziki imyaka ishika nka 7 cyangwa 6 nkora impenda ngerageza ariko uyu munsi ndana ko biriko biraza umunsi vraiment adishino kwishimira no vuga ko Imana imaze kumpezagiza kandi n'abagenzi ndaze barayibona kuba birahaje mu dukora cyo n'umutaga dukora baduhama kuraje vraiment kandi ndabishima nanje. Asante sana mbanze nibarize nyakuntunga mugabo uze kumbabarira mbanze ndakwibarize Jardin du Peuple na Yanes hari kintu kiri hagati yabo aba bantu babiri. Yes kirahari. Jardin du Peuple novuga ko ari adresse ya mbere uwo munsi uzi ntorera ko byihuse. Mbuze Jardin du Peuple ni kuvuga esho kwatazi ninga mu Kigobe. Jardin du Peuple mu Rundi. Yes. Hepfo ya Rigidezo benshi ndazi barahazi bakunda guca muri vie nyene kirye pare. Hamaro bishasha keshi weekend ma special makaraoke n'abastari benshi batugendera kandi batahazi neza na neza uvuze kubahumure Gardinor uhageze rompo umanutse gatonyi uri kuramanuka a gauche neza nazo rendganye Regidezo naho hepfo ya tuvuga ko hepfo yo ku Mwembe nk'imetero nka gosha ku bantu bavuye muri vira hari bose ku Mwembe baca bahumva neza cyane. Igisate riko turavugana Yanes wageze muri Jardin du Peuple hari handi hantu waciye wakoreye jewe ndakuzi za Gituro nimba atari mu Kamenge ntuze Mirango za voilà imbere yuko uja muri Royal uza gukorera kuvuza umuziki kuvangavanga kuryohereza abantu muri Royal byari byagenze gute wahereye? Nibuka ico gihe nkija kuri Royal ico gihe nari nkiri umunyeshure ntivyari byoroshe ariko narapambana nkabicanga kugira nshobore kuronka udufaranga two kwisumamo ariko vraiment
kugeza uyu munsi n'isaha again ndisumamwo nongera nduga buke buke nkiga abandi bagenzi vraiment novuga ko uyu munsi si vyiza cyane gusumba mu ngo umunsi novuga ko intambwe ko nziza cyane neza cyane kandi umuziki vraiment benshi bavuga nawe novuga ko banihenda ku muziki kenshi n'akazi nkaje novuga ko ari akazi kandi kambona akantu nzi kandi kanambesheje bati nyene uwo munsi nitwa DJ Yanes na cyane cyane asante sana mbe ndagushimire cyane aha duce tuva kuri iyo point duce twizera rero ku rwego rw'abaririmbyi ari nawe muziki ubona yuko ukubeshejeho wavuze ati bira muziki siwezishi yes nimba Jardin de Peuple yarafashe DJ Yanes ni kubera ubumenyi afise bivanye n'ingena vanga umuziki hama abantu bakaryoherwa n'ingena abaririmbyi bakora umuziki mwiza bikamuha kuwuhereza bene gihugu ugerageje kuraba ubu turi ko turavugana no hambere nihe byari byoroshe canke byari bigoye kumvisha umuziki w'umuririmbyi abene gihugu yes ndavye ubwa mbere wasanga umuziki benshi batari bazi mix mixtape mugubu unye abajene bo musi generation no musi nabantu batawari ibintu kare bumbi ibintu kare kandi bari muri umuziki twise abastari basora imiziki niko tuyikunda gusumba ubwa mbere bako barasora imiziki kamara n'amezi 3 utaramenya ngo umuziki ngo wasoye naka mugubu uyu musi ntambwe turi ku uyu musi umuntu akoze umustar akoze indirimbo kanaka mu masaha make usanga afite amavyuzi menshi namwe rero badije tuziduza kugira support manya wose tubavuza tukora ama mix usanga zya ndirimbo zikunze gusumba yes ugerageje kuraba 2022 twarayimaze urashobora kuma indirimbo uvuga ati zindirimbo zarankoreye umuti muri 2022 ni nazo nisunga cyane ndirimbo nka 200 canke se basi naho zoba zidashika 15 ati zindirimbo vraiment niyo fondation novuga nti iyi ndaza kuyikorera ko hama ninjize muri muda abantu hama ndabavane yo ndabashire ndabaregeze uku hamucuza rero muri 2023 utukorera umuto tubwire tugeze mu kwezi wa gatanu musaza indirimbo zasohotse ni nyinshi cyo mbwira indirimbo uri kurabona rero hamucugira kubwira n'abaririmbyi indirimbo bokora zimeze gute ubuzisaha turiko turavugana uri kurabira yes murakoze cyane ndavye nka l'année 2020 no kuvuga kuva entre 2020 na 2018 kwanza duhere ku 2018 kuvuga hari abaririmbyi benshi nka je ndakunda indirimbo ndundi cyane keshi ni Yanes 257 aho zombona hose ku mbuga zose ni Yanes 257 ndibuka indirimbo nyinshi za MB data Fizo kuvuga Satbi harabona novuga Dota Cloud indirimbo nyinshi harimo utuntu harimo ndahwera ni MB data namwo zyaza bararembye Corridor Magic harimo Jugumira za Kori Dota Cloud harimo n'izindimbo zindi za ndahwera MB data so we love muzika you love music no one like you imiziki myinshi vraiment yiraduza yatumye abantu benshi bakunda umuziki ndundi yes zo nizo ndirimbo twavuga abantu benshi twagiye tudugira ko tuduza cyazirakundwa cyane rero keshi wazikoze mu mixtape wasanga bazikunda cyane usanga mix izo ndirimbo zawe ziguma zidomina cyane naho waje mu mabuwate mu club abantu henshi wasanga izo ndirimbo keshi zikunzwe acha ndaho uyu munsi 2023 Dema novuga ko ari intambwe nini ya cyane ku basare b'abarundi reka naho mu mahanga ko baraguma bakora indirimbo zituma aho uca hose ugenda uzumva cyo umuntu murinzi ni kanaka yes novuga cyane nka General Big Fizo vraiment akora cyane kujya akoza akantu kame usanga nko mu masaha make nyafisa mu mavyuzi menshi yobako vraiment n'abasare benshi bandi harimo ba Ruvine ndabatatu vraiment n'abandi sino bamara bose novuga vraiment ko umuziki ndundi uwo munsi 2023 birahagaze neza cyane biraduza cyane yes na cyane ndagushimire cyane hama kandi twinjiye 2023 hereye mu kwezi kwa mbere kugera muri uku kwezi kwa gatanu toba turimwo iyi saha turiko turavugana nize ndirimbo ubona ko ziri trend kuri uyu mwanya uvuga ati jizi ndirimbo ndazirefera ko kuva guhera ku mu kwezi kwa mbere
Yes, mvuze ino 2023 duva nka depuis Jamvye. Aro murimbyi wundi yachaza vraiment adukorera umuti D1. Indirimbo za D1 zirakunzwe sana vraiment. Aho nta brage zirimo. Ndaze n'abandi bantu bombye ati avuze ukuri. D1 vraiment morning zero. Izo ndirimbo zaciye zituma rero umuziki ucuzamuka cyane. Yakoze ku mitima y'abajene indirimbo nyene zituma abantu baja muri love muri mood. cyane niwane vraiment ndirimbo ziyo kesh zirakunzwe cyane no kuvuga imiziki myinshi aruvene akarakora cyane vraiment ndabishima imiziki ye vraiment. Okay, ndagushimire cyane rero DJ Yanes hama igihe kirekire umuziki w'u Burundi uri kuravugwa ngaha ukavugwa no mu makungu iyo uri kuraraba indirimbo kenshi cyane ndakunda kumviriza muri ko muragira ama mixage za Costatich abaririmbyi benshi bo hanze ariko ugasanga indirimbo z'abarundi ntiziriko ziravuzwa cyane ngo muzitiko nkuko bikwiye. Iki kibazo ukibona gute? Mbega ntubona ko aba DJ mwebwe muri bamwe mu bantu bo babica umuziki w'u Burundi batawuvuza uko kwiye cyo kimwe nuko abaririmbyi bidogera mwebwe nyine bakidogera n'abamenyesha maguru. Iki kintu kivuga hige? Yes, ikintu vraiment nanje mpanda kivuga keshe nkashiroka nanje ubwanje nkabwira be nabagenza ati eske ibintu tuvuza tutara je nkaje navuze izina ryo wanje ni Yanes 257 mvuze 257 uvuga ni code y'u Burundi ndaze desa 57. Yes, beshi ntabitaho je n'ubuje kuri YouTube banyuze kuri mix usanga ari indirimbo ndondi nyinshi 81%. Ninze nshira mu indirimbo yo hanze ibari nkimwe cyangwa ari nka zibiri. YouTube y'wanje ni Yanes 257 n'ubu beshi uze kurawira ibinyamvye mbesha nyamba mbesha cyo nyuza je vraiment ndiko ndavuza imiziki keshi iri muri boîte iri muri bar ibe ni indirimbo ndondi ndazikunda kandi cyane keshi na mix y'wanje indirimbo ndundi zose aho zoca hose namanumva bazivuza no mu nzira he mu bisi mu bare wundi ntazi manumva n'iki hano n'itirame umva zibane kuziravuzwa keshi usanga ari ndundi neza cyane. Bihora bishika umuririmbyi wewe ubwiwe akakwironderera ati ndakene kuzoshira muri mix volume runaka cyangwa se ndakene kuzozorankorera umuti ahantu rurakoherereye. Bien sûr ndabafise n'abagenzi banje benshi bo mabinsa bakeshi kandi ndabikora cyane umutima wanje ndabisaba abaririmbyi benshi vraiment kandi benshi sinyo kuvuga amazina yabo mugabo barahari vraiment ntabwo nababeshe. Yes. Uri kuraraba umuziki w'u Burundi ubahugetse uri kura wuhishushi ya muri kazoza ndavye umunsi novuga ko ari business kandi birahemba cyane ni business kandi ndazi benshi nkaje nizivuga ko ari business ndazi ababitanguye byena babo bagenye baziko abana ko ari business kandi nini ya cyane. Yes, mvuze nkadira amatiwe acavyumva cyane ko ari business ko bana ko meza ngabaka fusama mavyuzi ibihumbi n'ibindi rero amaze kubona aronka kantu nawe umva icyo business nabandi rero hajya hasi n'abantu twege ba DJ turashikirwa vraiment uko nkaje mix yiwanje uje nsaba mix yiwanje nanje nakantu nye urazana kantu neza cyane. Aha hama ugerageze kuraba mwebwe aba DJ niye avantage umu DJ aronka ni akahe kamo ushobora gutera aba DJ bagenzi bawe? Yes, akamono batera aba DJ novuga ati icyambere harimo gukora cyane kandi kurondera amarochereshi menshi agezwe nk'ugumana iryo uzi mu mutwe gusa no higana mugenza umwiyegereze kandi simara ngo ucige n'ugara w'ivyimvya ngo je ndabizi nta muntu abaza no je keje ndahanura ati icishe bugufi kwanza mu bintu byose icishe bugufi ende bukiye buki izoguha no kushika kantu kucushaka mu gihe cyane ngo je ndabizi ngo nta naka mpamvu yo kumuza kubaza naka no soko bimeze igeze naka kijya uzi mugenza azi kindi gusumba kiyacu wabuzi. Yes, icishe bugufi yage n'abantu bose hama umenye kwanza n'amasukre yandi ageze ko hari amabanga menshi akoshwa mu DJ hama ikintu nacyo mbona bagenzi bacu vraiment yego keshi turakomunikana harabusanga baca ngo nakongoje ngo nakango ndiko yaga kubera ngo sinivo yiwanje bivaye n'ahantu usanga ari n'ikibanza akoreramo muga kujya ni ukwihenda ko twese tuvuza imiziki imwe muga umufana usanga umuntu afise abafana benshi nyamba nakari umufana wiwanje nyamba nakari umufana wanje wundi ujya mufana wazo gucira urubanza ati nakatumva ashoboye ibintu ibi nakana ashoboye ibintu ibi ubicibugera ugendera vyimba ngo je ngo ibintu ngo nakango ndamurenge no zoba wihenze cyane. Yes. Asante sana. Imbere yuko rero nza guhava ndagusezerera ngomba kugira ngo tugende mix live
Yes. Mix live iwawe. Mixage ko urazizi indirimbo zishobora kuba zikurikirana zinjira namwo ngomba live kugira ngo donc nimba ko gukora mixage z'abaririmbyi akaba ari support ubafasha kugira ngo indirimbo yiwe trending na live kuyiririmba bivuze ngo iraguca mu matwi nta kintu na kimutazi twagiye rero twagiye musaza duherehe gabasha reka duherehe ya wankunze ndakabana na nawe uraza gucushira kindi kuvuga mvuze nka mix live y'indirimbo ifise BPM ya 100 ni we love music iri muri BPM ya 100 iyo irashikana saa ndacha mushirako ndashaka nshirako nka 0 ya D1 ndashanduza gatoye BPM kaja kuri sa wankunze ndakaba mutoto moto jia shangaro kagatoya honyene urugendo komeza urugendo rumba bimenye nucika intege bandanya je ndakubanda gushirira tende umbe nucika intege ndahwerama ndapfa ndahwerama ndava da musaza urumva ko naje nawe umuziki ndumva ramba MC bashiri respect musaza imbere ko ndagusezerera rero ndagushimire cyane wakoze ko wakoranye nanje akajambo kanyuma wabwira ko umuntu wari wese yareka arumviriza by'umwihariko ijugi wawe akaba rikarumviriza n'ivyiyumviro vyawe by'umwihariko umuntu ariko aragukurikirana kuri Peace International TV the reselector man. Yes, merci sana vraiment ku bakunzi banje cyangwa abafana banje abafans. Ego. Ndavuga ati vraiment ndashaka support yanyu kuko turi kumwe twese birashoboka. Neza cyane. Yes, nico kivugo cyane turi kumwe twese birashoboka. Yes, vraiment Jesse yo wanje nababwiye ni kigobe jare bike mu Rundi. Hepfo gatoyi kubahumure hepfo ya Rigidezo cyangwa haruguru ya Pafi. Niyo address yo wanje fisi uyu munsi cyangwa n'ahandi hantu ashaka guma ntembera mu bari bundi muga uyu munsi niyo address ntanze address complete. Neza cyane mu Rundi. Ndagushimire cyane musaza wakoze cyane nibaze yuko nuwundi munsi rinda gukenera nzohava ndakuronka ibintu bikagenda neza ariko musaza mushiriye haka mix basi nawe ukakaja ko vraiment ni minoti ngaho ukakajako Usake msimse cyangwa live live ndiko ndakumviriza musaza yes ndadise mu telefone nyinshi ndafise yo mpamvu nshaka kuri YouTube mu kanya oya je shaka we uziririmba ndimba kweli ndakunda we love music my band way molo yo musaza ndagushimire cyane Imana guhezagire cyane kandi uze kugira urugendo rwiza tuzosubira neza cyane abanundi umunsi muza nyanza nzabitaba vraiment merci sana ndabwiye ko ndabakunda cyane my fans DJ Anes 257 asante sana ndagushimiye cyane musaza